Haleluya. Bon appétit. Imana ihabwe icyubahiro. Inyigisho y'umunsi iravuga ngo ni hejuru y'imisozi yanje. Apana kugendera mu biyaya. Hejuru y'imisozi yanje. Habakuki igice cya gatatu umurongo wa 16 gushika ku murongo wa 18. 19 plutôt. Habakuki gatatu umurongo wa 16 gushika ku murongo wa 19. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Tunyarukije atubwira ngo ndavyumvise amara yanje aramera gute aradobangana. Kirundi kigoye mugabo naho utobizi urumvye ariko baravuga. Urashaka kuti birasobangana cye biragorana hariya mu mara. Iminwa yanje iradegezwa kubw'iryo jwi. Ikimungu cinjira mu magufa yanje. Be ikimungu sico kanseri. Umenga nivyo nyene bisa nivyo. Mindira gashitsa hondi acyongera avuga ngo nkwiye guhangana n'umunsi w'amagorwa meze gute. Nduhutse birabaho ari umuntu mu kugwana ryama. Ariko tuje ko nicyo bisigura igihe abansi bazoteza ubwoko bwacu ibitero 17 nawe umusuko nutoshurika canke imizabibu ngo igira ico yama n'icimburo c'imyera ikikabura n'imirima ntiyere indya namba n'umukuku gahenebera mu ruhongore ntihabe hakigira n'inka mu rugo 18 naho nyene jewe. Haleluya, tujane. Naho nyene jewe nzonezeregwa uhoraho mpimbagwe n'Imana gakiza kanje. 19 uhoraho umwami niwe nkomezi zanje niwe ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongo kazi kandi azoma gutambagira ku dutwe tw'imisozi yanje. Amashimeshi kumana. Haleluya. Ibihe turiko turabamo mw'isi pana ngaho iwacu i Burundi harihambuka mu bantu burya sindiko urabibona. Abantu bararushikura babona mwicaye muri bisi cyaye muri banke abantu bari mu kwimana umushatsi atatondezi bafise. N'iyipine y'imodoka itobotse uragira ko batunze imodoka canke batayitunze bose amajambo asohoka bavuga urabona ko hari ibibazo mu mitima y'abantu. Abantu barasaza barira kandi bashaje ku myaka 85. Ibintu natangaje kubona umuntu w'imyaka 75 acita imfuvyi ngo genda agapfuvyisha 75 aracyafise stati ya orphelin. Yumva umenga ni imfuvyi, yumva umenga ni umukene ruhebwa. Ibibazo byaraje biraturusha uburemere, biraturusha ubwenge, biratwonona. Kumbe mu mvugo y'Imana twategereza kwa tuvyicayeko bitatwicayeko. Imana idufashe cyane gose. Ariko uyu munsi wewe wibwire ngo ntegeza kugendera hejuru y'imisozi yanje. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Mu rutonde rw'Imana twe turabaganzwa. Niyo yonyine yemeye kutuganza. Ibihe ibigora ku by'ubuzima ntikwiye kutuganza kuko twebwe Imana iri muri twebwe iduha ngo kubiganza igihe tubiciyemo neza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Habakuki rero nawe ni umwe mu karo keza kaduha igicapo kimwe dukwiye kuba mu isezerano rishasha. Habakuki yahamagawe n'Imana nk'umuvugishwa, ahamagawe inyuma ya Yeremiya, yahamagawe yumva ko hageze kw'Imana ihana ubwami bw'epfo bwa Yuda na Benjamin. Kuko burya kuri Salomo harageze igihe Salomo ngo yakunze ngo abagore b'abanyamahangakazi bangana n'igihumbi, abo bamwe muri bo bamubakira ibigwamana aravyemera, aca asanga avanze Imana y'ukuri n'Imana z'abagore biwe b'abanyageputakazi n'abandi b'abanyamahanga mu yandi mahanga. Imana yashavuriye avuga ngo ngiye gufata igihugu canje ndakigaramo kubiri, hazoba ubwami 10 buri hamwe ariyo miryango 10 n'ubundi bwami bubiri bwize mu bwami bumwe bwize n'imiryango 2 aribwo Benjamin na Yuda.
aho niho Habakuki yahamagariwe kuvugishwa, ariko asanga ubwo bwami bwarongowe n'umuhitwa Manase. Manase nawe none yari yatanze kwigwamana bihabwa ibimazi mu kibonda c'Imana y'ukuri. Imana ihamagara ba Yeremiya ngo bavuge kugira ngo bihane, kuko Imana burya ni Imana y'imbabazi, mbwo kandi ibabarira uwihanye. Ba Yeremiya nta kindi batumwe, kwaravuga ngo niyo mwihana nzoharira, niyo mutihana nzohushura. Ndafise umukozi wanje bita Babilone, ndafise umukozi wanje bita Abanyakarudaya, niyo mutihana nzobazana ngaho iwanyu, bazoshitsura ke mbafitiye. Yeremiya yabaye umuvugisha wo kugabisha, ariko ntibumviye. Hasigaye igihe gito kuko arahamagagwa, we yumva yuko Imana amaze gufata ingingo, igihe cyo kwihana carenganye, hageze ko Imana ipasa à l'action. Roni y'umusoda ari ahantu gataha ni muri zone à risque canke zone rouge, ahantu hose hameze ngo n'impongo itarutse, nja kumenya ko atari umwasi maze kururekura. Imana hari hageze yuko Imana ihana. Habakuki aravyumva mu mpwemu, none uwo vyemera ibintu we n'ukuntu bagiye barakuvuga kera, uwo vyemera? Ariko hari hageze, la situation était irréversible. Habakuki aragenda arabaza Imana, Imana yamwemera ati hageze ntituburane, kuko jewe hageze ko nkora ico nemeye gukora muri Yeremiya, hageze ko mpana. Aravuga ati nta kundi, ariko rero nta musukoni utoshurika, nta imyera yataco bikiratanga, nta matongo ataco bakiriyo, nta ibiri mu ndaro z'inka n'intama ataco bakiriyo, nzokunezerererwa. Naho ibigiye gukora atari byo nashaka, uburyohe bwawe ntibwaheze Mana. Nzogendana nawe, nzokunezererwa, kandi wenyene uzomba kubicamwo nduhutse, ndetse uzofata ibirenge vyanje ngo bihindure nk'ivy'impongokazi, ucume gutambukira hejuru y'udutwe tw'imisozi yanje. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Mu buzima bw'impwemu iyo tubuze udutwe cyangwa imisozi, n'ahantu Imana igomba kuvuga yuko hari igihe haza ibihe umenga bikatuma tutabona imbere, ntidutahure ibyo twe turabamwo, tukona umwansi atera, tukona ingorane ziba nyinshi, tugasenga ntagiye gihinduka, tukavuga ngo ndafise umusozi, ndafise umusozi. Uwo musozi ni iki? Ni kansera, ni infection, ni umukoresha mubi, ni umuntu akwanga, ni ugupangiye, ni upangiye, ni mabukwe, ni databukwe, ni ikibazo cy'amafaranga. Hariho umusozi mfise. Ikibazo ni uko bamwe bagira imisozi bakayita abantu, mugabo abantu si bo misozi. Imisozi ni ibihe s'abantu. Mubihindure. Imisozi si abantu n'ibihe. Imana idufashe. Imisozi, Dawidi avuga amajambo akomeye avuga ngo nunamurira amaso yanje ku misozi, ngo ariko none ngo gutabagwa kwanje kuzova hehe, ngo kuzova kuhoraho yaremye ijuru n'isi, kuko niwe waganziye imisozi nyene, ni nawe yoyimura. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyo misozi na Imana yemera ikaba ni imisozi igomba guhisura ubwiza bw'Imana ku buzima bwacu, siyo kuduhamba mu cyobo, niyo kududuza mu bwiza bwayo ngo dutambukire kuri yo. Imana ihabwe icyubahiro. Ugutabagwa kwanje kuva hehe? Kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Ijambo ry'Imana rikavuga muri Zaburi 18 ku murongo wa 33 ngo niyihindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi, imagarika ku dutwe tw'imisozi yanje. Habakuki yahamagawe kuvugishwa, hageze ko Imana ihana. Igice cya mbere cyiwe rero kija kiduha kumenya ingene Imana yari kiravuga icyo ishaka ku bugombe bwayo. Habakuki ntiyavyakira, ariko abandanya aganira nayo. Igice cya mbere ugiye gusoma icyo gitabo, Habakuki asa n'umwana yanka ibihano, ariko siyo nabikoze, mugabo kubera afatiye ku kuntu Imana imeze, yibaza ko Imana tobikora, yamaze igice cya mbere cyose aruta. Ku murongo wa 12 na 13 hatubwira gute? Igice cya mbere, mbega ntiwamye uhereye kera hose, uhoraho Mana yanje, uwera wanje ntituzopfa.
affirmatif mbaye mu gisoda. Uhoraho wabashizeho ngo bacishe amateka, ariko aravuga b'Abakalodayi, Imana imbwiye ko ari bizoza guhanisha igihugu ciwe. Ngo wabashizeho ngo bacishe amateka, gitandarawe wabashiriyeho guhana. 13. Wewe w'inyonga zitunganye, zitoraba ikibi, kandi ushobora kwitegereza ivy'inzigo. Ni iki gituma none witegereza abaryarukanye b'Abanyababironi, ukiyihorera igihe umunyakibi arotsa umuntu amurusha ubugororotsi? Umenga Imana yihenze mu kuntu ikoze. Umenga Imana yihenze mu kuntu yafashe ingingo. Umenga Imana yibagiye akamere kayo, ariko hari uruhande Habakuki atariko arabona. Umurongo wa 17 17 yatubwira kuri igice gice nyene. 17 mbega none bazohora bacuranura urusengero rwabo, bakama bica amahanga atakagongwe. Ariko arahindukiza umutima w'Imana ngo ishavurire Abanyakaludaya, ibagira icyaha cya Yuda na Benjamin. Ariko araburana. Igice cya mbere rero Habakuki araburana, nk'uko natwe iyo duhuye n'ibibazo kenshi tugomba kunigana no kubivamwo bitarakora icyo Imana yabirungikanye. Bibiliya tubwira ngo il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Iyo ubonye ugeragejwe ukihutira kurondera inyishu, hari igihe uba wihenze. Banza urondera icyo Imana igomba kuri icyo kibazo. Imana si Imana itiro rijana igasanga hari ibyabaye. Ibibazo birafise umutekero wavyo. Iyo utarabona umutekero wavyo ukaza kurondera inyishu, urarindira kandi kubabara, urashobora kubabara. Habakuki yavugishijwe, yaje mu gihe Imana hageze kwihana, ariko amara umwanya w'icyo cya mbere umenga Imana yohava yihindukiza umutima. Ariko Imana irapanze. Bwira umuntu Imana irapanze. Ntishyuha midi 14h. Muci ntica ija muri mudu y'imanza. Wibwira uti nibise imanza muci Imana. Oya nibise imanza kuri bonane. Imana irapanze uburyo atakosa na rimwe ririmwo. Habakuki mugabo ariko sa mu gice cya kabiri avuga ngo nzogenda ku munara nshibame, numve icyo ari bumbwire. Imana yatevye ngo ibi ndakubwiye rero, ibi namaze kukubwira yuko ataco mpindura, genda uvyandike ko bisi igihe cyabyo bizoberako kandi vyihutira kugishikako, ariko umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Myani majambo naho nzobizana, hariho abazoronka ubwenge bwanje bwo kubicamwo neza. Imana ihabwe icyubahiro. Bisiga ngo Imana ko ibibi ntiba yaduhevye, iradushira ahantu idugomba kudukuramo ikintu cyayo ikunda, cyangwa ikintu kibi yagomba kudukuramo, ariko ifise ikigomba gukora. Habakuki igice cya kabiri yemereye n'Imana, arabwiwe atega bizoba mugabo uzuhace mu kwizera. Imana ihabwe icyubahiro. Igice cya gatatu ugiye kuraba, afata amajambo yo gutazira Imana ngo erega wewe ngo imbere yaho hagendera urupfu. Yavyemeye, yemejwe. Rona umusodi yasugerejwe, kimwe cyagira ngo horeme. Erega wewe Mana imbere yawe n'inyuma hagendera urupfu. Myane majambo wewe urikuye mu migabo n'imigambi yawe, ndavyemeye inguhane kuko bihwanye n'umutima wawe. Ku murongo wa 16 aho twahagaraze mu gusenga cyangwa mu kwiga, nuko karangiza ubuvugishwa bwiwe avuga amajambo akomeye ngo mako tugaruka ku murongo wa 16. Avuga gute kuri 16? Ngo ndavyumvise maze kwemezwa, maze kubitahura, amara yanje aradobangana, biramera nabi munda, kwamenga nari rufi rumeze nabi. Niko Bujumbura bavuga. Yaramerewe nabi kubera iki? Yamaze kumenya ngo bitegerezwa kuba. Iminwa yanje irategeta cyenda begea na urambegeya kubera birateye ubwoba, ariko biteza kuzoba ngo ikimungu ngo ara kansera yihuta, ata stress nabaje kugira. Mindira gashitsa hondi nkwiye guhangara n'umunsi wanje w'amagogwa nduhutse.
igihe abansi bazoteza ubwoko bwacu bitera. Mwene majambo, Habakuki ariteguriye wa munsi Imana yavuga ko izoshitsa. Nta gihindukiza umutima w'Imana. Bizoteza kuba. Ego vyamuhinduye. Ego nta mahoro afise. Ego umenga arababaye. Ariko yamaze gufata strategy. Nkwiye guhangana n'umunsi w'amagorwa nduhutse. Ndaja kuhagaruka. Ikintu cya mbere tuteza kumenya, kugira urengera imisozi yawe, urengera ibibazo, ugendera utagendera muri depression, ntugendere munsi y'ikiyaya, ugendere mu ntsinzi ya misi yose, ukwiye gutahura umugambi w'Imana uhwanye n'ivyo ucamwo. Bene data, mu rutonde rw'Imana yaduhaye akarore kerekana ko atakintu kimwe kisha pas son contrôle. Yaravuze ngo n'umushatsi wanyu jewe ndazi ngene ungana. Mu bigo bitoza ibiharuro ngaha mw'isi, aha turafise Istebu ngaha mu Burundi, haro INC mu Faransa, haro n'izindi muri Amerika n'ahandi. Sindabona igisata caje guharura imishatsi y'abantu. Aca murumva abantu bagenda mu mahanga, nikirigera kibaho. Ni ibintu barekeye Imana. Kiretse umunsi bagomye kwitoza ikora ingira zoshaka basa amaparati bya bamenye ingana, ariko biragoye kubahuka. Imishatsi ni Imana yizi. Ubwo bushobozi bwo kumenya imishatsi yacu ni nabwo bushobozi bifise kumenya ibigenda biraba mw'isi no ku buzima bwacu. Nico gituma nta kintu na kimwe kitabaza hano mw'isi habaye délibération de la Trinité. Ubutatu bwadesize tivyabaye. Ko vyabaye rero, nteza kurondera intumbero y'ubutatu kuri vyo. Hari intumbero y'Imana. Imana irafise ibintu byose yemera ko biba mw'isi, kandi ivyemeye ibitihenze. Jewe muto, jewe kiremwa, nteza kugenda mbwiza bwawe ndondera kumenya Imana ifise intumbero ihe muri vyo. Habakuki ndavyumvise amaze kubitahura, il avait compris bel et bien le plan de Dieu ihwanye n'ibihe. Imana yari yashavuye. Imana ihabwa icubahiro. Kwemera kubitahura ubugome bw'Imana kandi biva mu gutahura kamere kayo udahengamiye na hamwe. Habakuki yabonye Imana igomba guhana, acagenda kuyifatira mu mpuhwe zayo kugira ngo ibagire igihano. Imana yibagiye igihano, iba yibagiye n'uguruka kwayo. Imana iri équilibré. Mu Mana vyose biruzuzanya. Nico gituma Imana ugomba gutara umugambi wayo mu misozi, banza urondere kumenya akamere kayo ingene kameze udahengamye. Benshi amahanga menshi nayo iwacu turimo barakunda Imana, mgo bashinga intaho urukundo rwayo. Niba kezo kubwira ati Imana ikirangwanya ko misubwibona. Aganga Imana irankunda vraiment. Nagiye kwivuza sanga facture yamaze kuri hwa. Yumvira urwo rukundo rw'Imana sha. Tubwira umunsi Imana yaguhushuye iguhoye amanyama yawe. Niyo ni ntaho ikomeye yo dufasha. Gutahura imisozi yacu bisango turabe ukuntu Imana imeze. Ni Imana igororotse. Ni Imana kandi ikunda. Igukunze ntugire ngo ibagiye kugororoka. Yagukunze yongera igomba kukorera mu gihe w'impemo kugira ugenda urezwa. Aya mahanga wumva Imana yemera ko baza gutegwa n'abanyababironi bitwa amazina akomeye, bitwa imbonero zo mu jisho y'Imana. Ariko hageze ko baza guterekera izindi Imana, Imana yarabahushura. Kubera iki? Imana irakomeye cyane muri kamere kayo. Imana ihabwa icyubahiro. Ikindi cyo gutahura, igomba gutahura ingene Imana ibona imisozi yacu, banza wiyumvira ubugombe bwayo. Erega rimwe barabagize ati nenda kubaze uyu mwana bino ubumuga bwiwe afise byavuye kuri we cyane ko bavyeyi biwe. Ati siwe sinabavyeyi washaka, ariko bigomba kunduza je bicubahiro canje. Bari bariko barondera muri erreur, ni erreur parentale, ni erreur y'umwana. Habaye iki? Ariko ni Imana ibiri muri vyo. Kenshi rero mu buzima bwacu twafashe Imana tuyiha angle imwe de collaboration. Tugomba kwima tuvuganira hamwe, Mana ndakena urukundo rwawe mwami, umpaza urukundo rwawe. Hageze andire mu byiza bizonyuma ko ho tumenga ni promotion sur promotion. Buke gutsitara birabaho, kuvunika birabaho,
kugira inkovu mu maso wahora pudiri gufata birabaho, ibintu byose birabaho munsi y'izuba, ariko hama hari ubugome bw'Imana ku buzima bwayo. Imana idufashe cyane rwose. Yobu amaze kugeragezwa arabivuga mu gice cya 2:10 ngo mbega iyo Mana ubuze kumwe. Yobu 2:10 ariko aramwishyura tubuze nk'umwe wo mu bagore b'ibipfapfa. Mbega none twuhabwa ibyiza bisa mu biganza by'Imana tukanka kwakira n'ibibi navyo. Muri ibyo byose Yobu ntiyakoresheje icyaha akanwa kiwe, ariko areka aravuga ati mu Mana ibibi birabayo, ariko si umunyakibi. Umunyakibi abikoresha intumbero mbi, ariko Imana yemera ibibabaje ko bitubako, ariko muri yo si ikibi, muri yo ni indero yo mu buryo bw'impwemu. Kuri jewe canke abankikuje, kuko ndashobora guca mu bitari gwanje kugira yigishe wewe, nawe urashobora guca mu bitari gwawe kugira yigishe jewe. Imana yacu irikwiye. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Gitabo cya kabiri cya Samweli, Bibiliya tubwira ingene Dawidi yatutse n'umusore yitwa Shimeyi ngo agenda atera umwami Dawidi amabuye, imva gasore katagira n'umupolisi n'umwe, kaca gatuka umwami agenderwa n'ingabo nyinshi ngo kamutera amabuye n'abantu biwe bose, kandi abantu bose n'abahizi bose bari bamuhagatiye. Yumvire 20 hommes imbere, 20 hommes à droite imbere hose, hakazaza agahungu kamwe gafise ibuye kakagutuka. Mungo w'indwi 7 uko niko Shimeyi yagenda aramutuka ati gendera akagenda wamwicanyiwe wamugesera we. Hari abantu batimba kweli bajya ibinini. Uharagusubije ku mutwe amaraso yabo mu nzu ya Sawuli, uwo wishize mu gishingo ciwe ukiyimika. Gafatiye kuri histoire katazi ngene yagenzereza. Murazi ko byukuri Dawidi yifashe neza impande ya Sawuli, yamuronse inshuro nyinshi ngene yomwica ntiyamwishe. Muga kane gahungu kabifatiye hagufi akavuga ngo niwe yamukuye ntiyamwishe. Raba batora jeunesse. None haragabiye ababusara umuhungu wawe ubwo bwami awa. Akomurakazi mu Kirundi awa, umuntu w'umunyenzigo. Ubuyobe bwawe buragukoze kuko uri umwicanyi. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ku murongo w'9 maze Abishayi umwana wa Seruya abaza umwami. Umviriza abandi bantu rero bamwe naboni baba batarabohoka neza. Atariko niki gituma tureka uwo muvyimba w'imbwa akagendera gutukaga mwami wanje nkene ingoma hinge njabuke na muce film d'action cinema. Ari abantu babinyarutsa mugabo. Umurongo w'10 batubwira gute? Umwami aramwishyura ati aha niho nshaka muri Mirevam. Umwami aramwishyura ati yemwe bana ba Seruya, ni abantu sora hariwe yamubariye ati tuka Dawidi hari uwoshobora kumubuza ati bibitewe niki? Mbega aracyari umwami, abo kumfata arabafise. None abihuje n'Imana gute? Nuko azi ko Imana iganza imyanya n'ibihe. 11 mbere Dawidi abarira Abishayi n'abantu be bose ati ku mwana wanje nikuriye mu nda arondera agatwe kanje, mbega ujya mu Benyamini we ntarushiriza, nuko mureka ntuke kuko uhora hariwe yabimubariye. 12 kumbuhoraho azoraba yombonye ami vyiza mu gishingo c'iyo mivumo mvumwe uyu munsi. Ukuntu yizera bituma Imana izomugirira neza. 13 nuko Dawidi n'abantu biwe bakomeza inzira barabandanya, Shimeyi nawe agenda ku ruhande akunanga agenda buke buke, arabakika mu musozi abangikanye nawe amutuka ingenda amutera amabuye asura. Aya mafilime aryoshe. Agahungu kamwe ndabisibuye, hari amashari, hari abantu benshi, kagendera impande gusa kakumbukungu nk'amenga na kabwa cyane n'agahene gakuta ibitusi by'amajambo kandi atamuntu tanumwe byose abagira bakikureko. 14 nuko umwami n'abantu bose bari kumwe nawe bashiki i Ayefimu aruhukirayo. Bene data,
hari imisozi turengera mu kwisuzugura. Hari intambara ugenda kugwana ukaba utaye ubugabo bwawe, ukaba utaye ubukenyezi bwawe, ukaba utaye ubudireteri bwawe, ukaba utaye ubulisansi bwawe, ukaba utaye ubudisipure intermediaire bwawe, ukaba utaye antiyoshe kawe, ukaba utaye mariage yawe. Kubera iki? Vyari bito wari gushobora kubirengera ukagenda ukaruhukira hari ayefimu. Bashimeyi bakwiye guhabwa ikibanza cyabo nibagenda nkikira. Nawe tubanda yinjira idushikira hanze cya kuruhukira. Imana habwa icyubahiro. Hari intambara zo mu by'imbiro byacu tutazinesheje zigomba kutubuza no gushika ku mihamagaro n'amasezerano byacu. Imana yacu yemeye ikintu kiragizira kunigana n'icyashitse. Unigana ikitarashika. Icyashitse ucuba manager. Ya jambo abantu benshi baharaye. Mu manager. Abantu bose bitwa manager bakanaryoherwa ngo manager. Nugiye kugura isambusa ngo manager. Si bose ari manager. Iyi bintu byashitse ucika manager. Kuko hasiye kugaragaza imana ufise. Kuyitahura muri kamere kawe. Jewe nto nibaza ikibazo. Madamu wanje byanze kumubwira amasezerano 5. N'ibyo kuri nkaha nta kuri imana yari kuvyivita kweri abaja kuntaburira umudamu wanje ukamenya n'umuganga yabikoze kumbe n'imana yavyemeye. Pole sana madame ni hatari. Ega si twebwe turi abantu mw'isi ibintu byabaye turabimanaginga byose ntibibaho none. Imana yabwa icyubahiro. Iyo utaye umugambi w'Imana utahura kamere kayo udahengamiye kugoroka canke ku rukundo rwayo byose ukavyakira muri yo iragororotse kandi irankunda. Impaye kuri assiette y'urukundo rumusi ndarya. Impaye kuri assiette goroka kwayi kamana ndarya. Ariko nawe uzurye. Ariko kandi ntayo umugambi wayo ndatara ko ubugombe bwayo bushaka gutandukana n'ivyo jewe nshaka. Iyo Imana yemeye ibintu ndabidiringa navyo ndajana navyo. Nico gituma haramusoza mwamwe adakwiye ku bantu b'abarongozi canke abantu babigisha ba Kristo Yesu. Genda ramushware mu izina rya Yesu. Uyakamire kure kuko urafise gutahura umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana habwe icyubahiro. Haleluya. Ariko ijambo yaciye avuga amaze gutahura umugambi Imana naho wari ubabaje avuga ijambo rikomeye cyane ririmo n'uburemere bukomeye avuga ngo nkwiye guhangana wa munsi w'amagorwa nduhutse. Iri jambo kuruhuka murazi ijambo kuruhuka niryo risigura isabato. Bisigura ko Imana ariyo yariganje umutima wiwe no muri cagihe abanyakarudaya bari bashitse bariko barakubita hasi ingoro ya Isirayeli ya Yerusalemu bariko barica abantu bamwe batwari Babuloni. Imana yari umutima wiwe iwuremesha. Vyerekana yuko umuntu by'ukuri agomba kujana n'Imana n'umuntu afise ubuzima bwubakiye kuri Kristo Yesu kuko niwe karoko k'imitima yacu. Nkwiye guhangana n'ujya munsi Imana izoshitse ibyo yemeye naho ntayenda bishaka nkwiye kuzohaca nduhutse umutima wanje. Ni imvugo yerekana kwisezerano rishasha abantu ba kino gihe twebwe dukwiye kubaho dufise ubushobozi bwubakiye kuri Kristo Yesu. Intambara ntizidutera ubwoba. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Imisozi yo yije itwereka amagorwa yacu nta kindi ariko Kristo wewe atwereka igikorwa cy'Imana. Iyo umuntu avyutse ahanga amaso ubukene, agahanga amaso ingwara agwaye, agahanga amaso ko ahembwa make, agahanga amaso ko atarariharuye, agahanga amaso ibibazo bitandukanye agenda arabamwo kuko bitobora kuza asanga amajambo azi ahwaye n'ibibazo nyine ariko aracamwo. Ariko iyo uvyutse wimvira ku mugambi wo muri Kristo Yesu ubona umugambi w'Imana muri Yesu nyene. Nico gituma bene data mubone ko mu kubaho kw'Imana mu mugambi Imana yakoze yubakiye ku bantu bajanye nayo kandi abantu bajanye nayo n'abantu bagiye mu ntambara kandi bakanesha. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ukwiye kwibwira ngo jewe nkwiye kugendera ibujumbura nduhutse. Apana uhagarara mu byumviro. Ruhuka. Gendera utekanye ngaha. Atagatoro ruhuka. Atarasyo ruhuka. Bakututse ruhuka.
bagutahura ruhuka, batagutahura ruhuka. Ibintu bisiga inyuma bandanye mwami wacu Yesu Kristo. Ruhukira muri Yesu. Nkwiye kuzohaca jewe nduhutse. Imisozi inyereka amagorwa, ariko Yesu anyereka Imana yanje, ubushobozi, umugambi wayo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ku muntu wa 17 hoho aca vyagura cyane, yitiza ingene umuryango wagiye Yerusalemu warubayeho. Wasanga bafise amatongo arimo ibiti bitandukanye by'ivyamwa n'ivyo kuronka ivyo bafungura, bagaca bagira ivyo batunze nk'inka n'intama. Vyose avuga ngo nahataco bakihari nzonezerwa Imana yanje. Avuga ngo nawe umusuko utogira mu 17 ngo nawe umusuko utoshurika. Aha rero sakunda batwara muri biology gatoya. Ikintu gishuritse kizanye utuntu mu mashugwe twerekana ko hari cyama kizaba kiboneka mu mezi ari imbere. Mene maje byerekana ngo imbere ni hari akantu ndindiriye mu kwezi kwa kangahe kwaka, kuko biragize nte birashuritse. Mene majambo natakintu na kimwe kinyereka kazoza noba mfise nzonezerwa Imana yanje. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Atavuga kandi ngo naho imizabi bitoba yeze. Mene majambo mwijoro sinzi ko mpavangya, nta ceze mu bisanzwe. Ubundi imiryango ya ruguru bafise ibintu biri matongo, hari ahantu barabise gasahira, abazi ngo ni mwira y'ibigori, y'ibiraya, y'ibijumbu. Abantu barugo bafise ingene babipanga ati naho nogena muri maje nkateba ndafise agatoke mu kigo munsi y'urugo. Ariko ino bavuga ngo ndafise akantu mugashira hamwe. Siko bavuga mu kino gihe. Rero burya imizabi batacifise bisigura ngo mwijoro nituhabona, nejo nituhabona, ariko turanezerwa Imana yacu. None burya Habakuki nta kamugi yanwa, ntako yanwa. Ibintu barakumenga hari umusuba muri we ibintu. Mugabo kubera Imana yiwe avuga ngo nahata musuko n'ufise ikintu ufise mu mababi yawo atacona banarimwe nashize mu cyumba cyo haruguru, Imana yanjye izokwama inezeza umutima wanje. Imisozi zoza ariko nizonyubararako nzoyihagararako mu izina rya Yesu. Atabana avuga ngo n'icimburo c'imyelayo kikabura, mu yandi majambo nta kavin. Ega ibintu biraherekeranya. Ubundi iyo wariye ukenera amazi, kandi burya hari abantu atanwa amazi nyuma y'ifungurwa, hajya kujya ubikora si kandi babikora. Hari igihe umuntu ashaka kandi kanyobwa kuko byakunze mugabo. Rero ngo n'icimburo c'imyelayo nta kintu, mu yandi majambo sinjya mwijoro no kunywa sinjya kunywa, ariko nanezerwa Imana. Umugabo arakomeye wangu ngo imirima ntigize nte hari epfo munsi y'urugo, hariya hirya nta na kimwe apete nta sezo iri wacu. Ona pas de saison, nta saison B, nta saison A. Mena majambo on n'a pas de base d'espérance, on n'a pas de base de gestion. Ntacyo dufatira ko mu guharura, nta na kimwe kihari. Njye na wa mugore avuga ati basa ko mwijoro ndagafise mugabo umunsi ucuhera n'ubuzima bucawuhera, nta na kimwe kihari. Ngo ariko nzonezererwa iki? Ngo n'imikuki gahenebera, mu yandi majambo n'izari mu ndaro zirapfuye kandi sindazihamba cyangwa sindaziha ibikoko bizijya. Mu yandi majambo je viens d'apprendre ko zapfuye. Ngo naho ninzonezererwa Imana. Ngo n'inka nta kihari. Uyu mugabo ku 17 avuga amajambo ngo ntiyabe yakigira n'inka mu rugo. Ariko verset 18 avuga ngo naho nyene zonezererwa Uhoraho. Mu yandi majambo Imana izoza mu gishingo c'inka, mu gishingo c'amatongo, c'imyelayo, c'imikuku, c'ibindi vyose vyompaye umunezero. Imana ubwayo nizonyohera. Erega ikibazo dufise turyoherwa n'ivy'isi, vyahera twatuvuye ahantu hatari heza. Abaye na ivy'isi bitubamwo. Mugabo muri imvyo y'indirimbo ya 102 mu gitabo c'indirimbo yavuze ngo ivy'isi vyamvuye mu mutima ngo kubw'amaraso ntagakacira. Habakuki bererekana yuko yari yarabohotse
mu vyerekeye kwifatanya n'ibintu. Ico tumavuga ngo tugiye kuba mu bihe aho nivyo n'ababito ko babifise bizoribwa n'abatabirimye. Abantu bazova i Babuloni muri Irake bazabitore ngaha i Buyuda, ababimye sibo bazobirya, ariko jewe ntari cyo nari nifitiye mu Rundi, ariko nzonezererwa Imana yavyemeye. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. 17 rero atavuga ivyo bintu ko yerekana ingene umuntu ashobora kuba afise ibintu akaba atana kimwe kihari, mbwa atavuga ati jewe nzoca nezerererwa Imana yanje. Haleluya. Haleluya. Hari ibintu bishika ku buzima bwacu bikaba bije kudutwara itunga ryacu. Hari igihe umuntu amara indwi yiwe yamerewe nabi kubera ko hari umuntu yamututse canke yamubesheye, canke ariko arahura n'ibibazo vyo guhomba, canke yayobewe mw'ishure. Ibibazo ntibishobora kubura, mugabo ibibazo iyo bije bikaca biza gutwara ya mahoro yawe, bikayatwara kashira ahantu byugarana, bigafata umunezero bikaja kugarana, bigafata agaciro kawe bikaja kukugarana, ugasigara wumenga n'abantu bamwe bamwe uranabatinya, ni woshobora no kubabaraba mu maso kuko byita ngo bamerewe neza. Hari ikibazo, nzonezererwa Imana yanje, niyo atakintu na kimwe cyo gufatirako nzoba mfise. Umuntu anesha intambara ni umuntu ari libre, ni umuntu atekanye mu Mana, ni umuntu Imana iganje umutima wiwe, Imana ikabintera umunezero umutima wiwe, ari naho intambara zimwe zimwe tuzinesha tutaranazigwana. Nehemiya avuga gute mu gice c'8:10? Nehemiya chapitre 8 verset 10 atubwira ngo maze Nehemiya arababwira ati nimutahe muje kurya inyama zinuze. Ngira bagishavuga kabenze muri no minsi. Genda murya inyama zinuze, munywe n'ibisosa, n'abatagira ico bafise mu barungikire, kuko uyu munsi werejwe Uhoraho, ntibubabare, kuko umunezero w'Uhoraho arizo nkomezi zacu. Gigo hajya baratashe, ingoro yarubatswe, basubizwe n'ijambo n'ivyagezwe. Ati rero uyu munsi Imana yabahaye undi munsi mutarigire mubaho. Muvuye i Babuloni imyaka 70, mwari mumerewe nabi, Imana abantu bare barongoye ntibemera Imana yanyu, mwari mumerewe nabi, ariko haje gusubiza igihugu, gusubiza inyubakwa, gusubiza ibicaniro, gusubiza gusenga, gusubiza ingoro, gusubiza uzitiro. None n'ijambo n'abarebi bamaze gushigwaho, genda musubire munezerwe, kuko uyu munsi atari umubabaro, kuko umunezero Uhoraho arizo nkomezi zacu. Imana ihabwe icyubahiro. Intambara ntigwana n'abarira, igwana n'abanezerewe. Kandi munanezerwa, ntanezerwa ko hari cyabaye. Burya abantu benshi baritiranya umunezero bagira iyo hari cyabaye n'ujya munezero w'Imana. Umunezero w'icyabaye ni ibintu bimara umwanya nyine muto bivaye n'icyabaye nyine cyari cyo. Hari umunezero mara amasaha 2. Iyo umuntu yagiye kumenya ko yamenye mw'ishure, kuko yaranavyiteze, arabona birete kandi bica bihera, kitana kuganya ku makaye y'umwaka uzokurikira. Umuntu ashaka kumenya ko yasamye, abakenyezi ati mugabo wanje ntakora, none impuzu bizogenda gute? Inkuru yuko wasamye irabonetse, haheze isaha 1 mugabo yindi isaha ijana n'impuzu. Niko imeze reka. Umuntu arankwa akazi akibona ko bamuhaye ati wandike message nka 5 ucoheza uti mugabo ntako nzoshobora, karagoye. Ama umunezero uvuye mu vyabaye umara kanya gato kandi udushoboza kugwana intambara. Mugabo umunezero uvuye mu Mana ubwayo udushoboza kunesha intambara zose. Zaburi 16:89, Psaume chapitre 16 verset 8 et 9 hatubwira ngo, Zaburi 16:8 na 9, Zaburi 16:8 na 9 hatubwira ngo, nashize Uhoraho imbere yanje imisi yose,
kuko ari iburyo bwanje sizonyiganyizwa. Psaume chapitre 16 verset 8 et 9. Batubwira ngo nashize uhoraho imbere yanje iminsi yose. Myani majambo namuteretse imbere kujya umuntu afise abatwara indege, abatwara imiduga, abatwara ivyuma kanaka, bafise amatabura agenda abereka ivyo bakora n'ibikeneye gukorwa mu bikurikira, barabibona vyose. Ngo Dawidi nawe ngo yashize imbere Imana yiwe ngo bituma atanyiganyizwa. Imana ihabwe icyubahiro. Verset 9 batubwira ngo nico gituma comme conséquence directe, nico gituma umutima wanje uhimbagwa, ubwiza bwanje bukanezerwa, kandi umubiri wanje uzoba hatagira inkomanzi. Mbega bamuhaye promotion Dawidi? Aje kuvyara? Oya. Aje kuja ku ngoma? Oya. Ariko imbere yiwe habona Imana umuntu ashobora kunyiganyizwa, kandi umutima we uzoca uhimbagwa, azoca aronka umunezero ahawe nuko Imana ariganje mu mutima wiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Ingorane zimwe zitumaramwo umunsi umwe, iminsi ibiri, indwi, ya kabiri, ukwezi, kwa gatatu, umwaka, kuko zarabuze la grandeur de Dieu dans notre pensée. Harabuze ivyumviro vyacu bitumbereye ku bukuru bw'Imana. Nico gituma amadayimoni menshi ntiyirukanwa n'ikindi, ayirukanwa na louange ya adoration. Vya bintu vy'ijoro bituma mudasinzira, imwe mumva ngo bigendagenda ku mabati, vya biyaho mubona mu rupangu na munyabuyenzaje, bimwe byose mwamubona, ja muri louange wibandanirize, wowe uhumirize. Abamarayika b'Imana bariko barakora igikorwa utabikora n'amaso yawe. Bandanya. Iyo ubuze amahoro utima kubera uri nyakamwe canke ari kiba cyagushikiye, ja muri louange ya adoration, uvuga ukuri bw'Imana umutima wawe, wubakira umutima impwemu yawe n'ivyumviro vyawe kuri la grandeur de Dieu, uzosanga ibisika vyahenutse mu izina rya Yesu. Ikibazo cyacu, on adore les problèmes au lieu d'adorer notre créateur. Ikibazo tugira mu ntambara, aho kuvuga ubukuru bw'Imana tuvuga ibibazo, ubwinshi bwavyo, imyaka bimaze, ingene bituremereye, ingene urushe. Kumbe za Zaburi wataye, kanike wataye, amakorasi wataye, amaverse wataye, hama Imana intervene ice hehe. Kwivuga ngo mba mu mashimwe y'abana banje. Hindura, rondera amaverse yiwawe, rondera amatazirano y'Imana yawe, rondera amakorasi wiremeye. Nawe utari umuririmbyi, uririnda studio, kuko muri studio baragayana, kena mu cyumba cyawe. Yega hari amazaburi mu byumba byacu, tutazana ngaha mwoca musohoka. Ya biragoye. Imana ikutahura votre langage ko nyine imeze, ariko bive hehe? Mu mitima wawe. Rondera amazina y'iwawe y'Imana yavugire ku misozi, urabe ingene ubwiza bw'Imana buza ku buzima bwawe. Abamarayika bamwe baza abandi baduge, wumva ingene utangura gukira, wumva ingene utangura gusuzugura ibibazo vyawe, kandi ubandanye uca ugenda kuruhuka. Oye fimu nka Dawidi. Nezerwa Imana yawe. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo zonezerwa Imana yanje. Dawidi yayamije imbere bituma ngo anezerwa. Ariko yacavuga Habakuki ngo niwe azofata ngo agafata ibirenge vyanje ngo akabihindura nk'ivy'impongokazi. Mu bushakashatsi bukorwa ku mpongo n'impongokazi, baravuga ko bikomeye kandi binyaruka. Kandi ndabizi abantu bahize, ibyo cyaba bivuga cyane gose. Muhora mubibona no mu mareresi avuga vyekeye vy'ibikoko, iyo intare ikiruka ku mpongo irayisiga, nako kanyaruka. Kandi abantu bahiga baraburya, aho Burundi baraburya cyane iyo babufashe. Mu bushakashatsi bwerekana yuko iyo kariko karahunga, iyo kamaze kubona yuko igikoko kikarya cyakabonye ko kirayikirukako, ubwonko bwako buca burekura umusemburo bita adrenaline. Uwo musemburo iyo urekuwe mu maraso uca ugenda muri vya birenge vya ya mpongokazi, iyirutsesha urusoro. Wihenzeho ngo uyifate, ngo ugomba kuyifatira ahantu hamwe nk'uko wari ufata za ntama ziwanyu na za mpene ziwanyu, umugere umenye ntubenge n'ugushikiriye. Karakomeye kubera kari mu mubabaro w'ubwoba,
mugabo mukuru Imana yakaremye hari ibintu Imana yakarungitse mu binono ngaha kaca gakomera kandi kaca kanyaruka. Icyo gituma rero iyo bavuze ngo twebwe ngo ruca duhabwa ibirenge nk'ivy'impongokazi bisigura ngo kuko twanezerewe Imana mu bibazo duhabwa inkomezi za mpwemu tukaya tunesha ibibazo turimwo. Nico gituma basenga bari muri mpwemu barakankana amadayimoni akumva bakanesha ibibazo vy'ivyumviro vyabo bibi. Nico gituma bakiza badahamuka kubera mpwemu akora muri ibi bikomeye. Nayo ubundi bakiza barafise ibibazo bari mu ngorane. Tubishanye none igani ibitubako bijya bibaha n'ivyo bitubako. None wayiduze ntitudugira ko twese. None igitoro kibuze je taye saa 5 ijoro kandi mbuze. Kandi niriweko imisi iyaka imisi 3 yose. None nije nyene nabuze kandi barabuze. Ariko natashe ndirimba. Uta yareze byabaye mugabo indirimbo yindi kora kandiye kuyindi. Kubera mvise ibirenge nk'ivy'impongo kazi mw'izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Abatambira ku dusozi Imana ikabona mw'isi y'imwemu ibafata nkaho yahaye za nkomezi ya mpongo ngo inyaruke ihunge kandi kinesha intambwe irakaraba ati yo ndagafata gasha. Imana iti sinagwaye kugafata kuko mu rutonde rwanje nagahaye kunyaruka ndaguha inguvu ndakwimba kunyaruka ndakima inguvu ndagaha. Ega niko imeze. Natwe Imana izana ibibazo ikaduha kubinesha. Nta gisagara c'abakizwa kibaho, nta n'ishuri ry'abakizwa ribaho, nta na banki y'abakizwa ibaho, nta n'ahantu abakizwa bapanga habaho. Abakizwa bari mu bandi bigoye bigorana no kuri bo mugabo bakwiye kuhaca nk'uko abandi batahaca. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Hejuru y'udusozi twanje ufise umusozi umeze gute? Usanga aragere ko mu maso nako ni barakagwanya cyane cyane ivyumviro bigaherekeza. Uhembwa make ivyino vyaguteye ngo ufunguma muhira genda ugakore usura ugakore ukaririmbiremwo usura kubita icumba c'amasengesho hage nyine uhembwa make ha umunsi Imana yakoze izohahindura cyangwa guhindura igutwara ahandi. Harakenewe ahantu icumba c'amasengesho kibera hajya ukorera hajya ugaya hace neza. Hari wakuvuze nabi, hari ukututse, hari ugusuzugura, hari umuntu atakwemera. Ivyo byose ijya domene y'iririmbire mw'ikorasi uvuga ubukuru bw'Imana uhumirize ntuse kuraba ingorane. Raba Imana yawe kubihe yitahure yuko muri vyose Imana ibirimo. Mu bibabaje habonetse intumwa, habonetse abavugishwa, habonetse umukiza, haboneka abakizwa, none biracabananya. Nico bita modus operandi y'Imana. Niko Imana ikora. Imisozi ituzanira umugisha w'Imana. Imisozi izana ubwiza bw'Imana. Imisozi siyo kutubararako tuyihagararako tukayatubona imbere. Yesu abahezage cyane gose. Intambwe ya mbere ni kwakira Kristo Yesu. Turabizi yuko naho gwanukanesha ariko umunsi Yesu yaje agaseruka ku bicu ugaseruka turabaje nibere hariya kuri 1000 km ngo none ko bimeze uko anakira yari yizeye mwasangira mugabo yari yizeye. Singomba kuzovuga uko ngomba kuzovuga ngo yari yarambariye ndanga. Rero ntube mu banka izera umwami Yesu Kristo urakira mu mutima wawe uraharigwa urabohoka. Yesu arahano nta mahera agusaba kwihana agusaba kwemera kuri umunyabyaha kandi uyu munsi nyine genda gutabaya guhariye agize cyari megisha izina ryawe rifite mu gitabo cy'imanza ajyane ibitabo cy'ubugingo. Aho uri wakire Yesu ndagusaba uri hano duze ku kiganza cyawe dufashanye wakire Yesu. Wakire Yesu, wakire Yesu, wakire Yesu. Wakire ubugingo budashira. Wihane kandi wizera amashimeshi ku Mana. Wakire Yesu, wakire Yesu, wakire Yesu, wakire Yesu. Ihane bohoka. Rekuri cyane ku ruzima bw'ivyaha. Vana n'ivyaha. Ingo wakire imbabazi Imana zibonekera muri Yesu. Yesu n'umucunguzi wacu. Yesu araharira. Zuriruka abantu bakirije. Abari Imana yabo bategure bazane hano imbere banezerwe cyane. Abandi mukomere Imana amashyi. Irikira hari irikira bohora. Irikira kiza. Ingo hano imbere ngo wakire ubugingo budashira. Ingo zuriruka ngo wakire ubugingo budashira. Zuriruka amashimeshi. Mubazane muriruka ingo amashimeshi ku Mana. Amashimeshi ku Mana zamuriruka. Ingo mwakire ubugingo budashira. Amashimeshi. Félicitations. Zamuriruka ngo mwakire ubugingo budashira. Ingo mwakire Yesu.
mwakire Yesu, mwakire ubwenge budashira, ingo mubohoke, ingo muharigwe, ingo muharigwe, ingo mwihane ibyaha, ingo mubohoke, ingo mubohoke. Zamuriruka, 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 zamuriruka. Ingo, 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 ingo wakire ubwenge budashira, ingo wakire amahoro ya Yesu, ingo ubohoke, 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 ingo ubohoke. Ndazi ko bigoye, abantu benshi bari baza ngaha hagoye, hari kure, aha si kure. Nimba watinye ungenze ndagutore, ndagufashe, cenda kuri kintu nzagutora, ingo wakira agakiza, uneshe ubwoba, uneshe ivyumviro bikubwira ngo biragoye, ngo sinzi bizokwirikira, ngo mbega abagenzi bazotahura gute, ngo abavyeyi bazobitahura gute. Ingo wakira ubwenge budashira, ingo wihane, ingo wizere. Abamubona si vyihebe, abamenye ngo Imana iganza vyose, kandi iganza ni rimwe yabaremanye. Aba bantu rabo nivyo bakoze ko abanyavyaha, ariko uyu munsi nyene igikorwa Imana yakoze muri Yesu cyo kumubamba ku musaraba, aho yakira urubanza n'umuvumo by'icyaha bakoze, yarabahariye. Uyu munsi bagiye kuvyakira, kandi bagiye kwihana, bagiye kwizera, bagiye kuva mu rupfu bakagenda mu bugingo. Barazi ubuzima bwabo ko ari ahantu butariko buraha Imana icubahiro, barazi ko imitima yabo hari Imana agenda yirega, ariko uyu munsi uva ngaha mutsindanishirijwe. Uyu munsi Imana yanezera imito mitima. Aleluya, aleluya, aleluya. Reka dufashanye na bene data. Amashi menshi, akanagasunuzo, akabonisi k'Imana, akabonisi k'Imana, akabonisi k'Imana. N'abandi muze, n'abandi muze, ntihagire uwitinya, ntihagire uwitinya. Reka bene data musemo n'amajambo, amajambo ye kubabwira muyategeshe ugutwi, ariko umutima abe ariyo mubwirisha Imana mu gusubiramwo. N'amajambo avuga ibintu bibiri bikuru bikuru, nuko mwemera kwicara ikibi, kandi kwicara muti wacu ari kucihana. Nuko mwemera kandi ko Imana yari hari icaha yonyene, kandi ko igituma ibaharira nuko yamaze kubamba Yesu ku musaraba mu gishingo cyanyu. Rero mugiye usubiramo n'amajambo, munyumvirize n'amatwi, musubiremo n'akanwa kanyu, ariko muriko murabwira Imana n'umutima wanyu muti: Mwami Imana, nje imbere yawe ntsindwa n'ivyaha nakoze kandi navukanye, nje ukwihana mu nyonga zawe, uko ntahuye ko Yesu yagiye ku musaraba azira ivyaha vyanje. Umparire vyose, izina ryanje urifite mu gitabo cy'imanza, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Ndihanye, nta cyanshaka, ubuzima bwanje bwose uzubuganze, umbere umwami kandi umbere umukiza kubw'ibihe byose, mu izina rya Yesu, amen, amen. Amashi menshi cyane, amashi menshi ku Mana. Nsaba abari imbere babakeze, abari imbere babakeze, abari imbere babakeze, babakeze, bakire umuryango w'abana b'Imana. Abari imbere babakeze, babanezererwe cyane gose. Turashaka kubyaguka natwe, turashaka kubyaguka natwe, ariko nsabe ba protokole baca batwara batera intege kubw'ubugingo budashira bakiriye. Duzinga ndacabwa iti: Mwami Imana, ndagushimiye umugisha wampaye gutsinda, ndagushimiye ko wampaye kunesha nk'isezerano, ndagushimiye ubushobozi wampaye bwo kunesha, ndagushimiye Mana kuri Imana ikomeye cyane, kandi wagereye muri jewe, wampaye mpwemu, wampaye ijambo,
Oh, ndagushimira ko wampaye ijambo rimbwira icyo ukora ku buzima bwanje. Ijambo rishura umutima wawe, rishura kamere kawe, rishura ubugombe bwawe ku buzima bwanje. Ndagushimira kuri Imana ikomeye, ndagushimira kuri Imana idasanzwe, ndagushimira kuri Imana y'ubuntu budasanzwe, ndagushimira ko ndi udasanzwe. Hano mu isi ntiwantaye, hano mu isi warahankirije, warahansize, warahantumye. Ndagushimira ko ubugingo bwanje ubuzi, iminsi yanje urayizi, ama-evenema yanje urayazi, ama-circonstance yanje urayazi, ibingize byose urabizi, ibyo wantekanije mwami guca murabizi. Ndagushimira imisozi itandukanye naciyemo, ndagushimira imisozi n'uyu munsi iri imbere yanje. Ndagushimiye ko byose ubibona, ndagushimiye ko byose ubibona. Shima Imana ku ngorane zawe, shima Imana ku misozi, shima Imana ko Imana itakuretse. Yibwira uti ndizeye uko umeze, uti ndizeye uko umeze, ndizeye ubushobozi bwawe, ndizeye ubuvyeyi bwawe, uti ndizera ko ibihe ubifise mu kiganza kandi ubihindura uko ushatse. Uti ndagushimiye kuri Imana iganza byose. Mana ndaguhezagiye Mana, ndaguhezagiye Mana, ndaguhezagiye Mana, ndaguhezagiye Mana. Bijya nyine vyakubabaje bivugira ku Imana. Hajya nyine umenga nahamarira, havugira Imana. Hajya nyine umenga haragoye no kuvuga, havugira Imana. Hajya nyine umenga haguteye isoni, havugira Imana. Hajya nyine haguteye amarira menshi, havugira Imana. Hindura ikirere kuri wewe, hindura atmosfere dessus kuri wewe, hindura ivyumviro vyawe kuri wewe. Bwira Imana utanyene urahazi, utanyene ndazi ko watahura, utanyene ngomba kumfashiriza, utahanyene hanyene ndazi ko Imana bwawe utabutaye. Kwa mutima wawe wawutaye, rya jambo ryawe ntiwaritaye, ariko uratamura ko ndunesha. Data ndaguhaye icyubahiro, Data ndaguhaye icyubahiro. Haleluya. Umva afise kunanigwa, aduze iganza ciwe ahari. Turi ishengero rya Kristo Yesu, ishengero rimwe abayuda n'abagiriki, abahambaye n'aboroshe, abize n'abatize, ariko bose ngo nagira ubumwe, bagire urukundo, bagire kwihanganirana, bagire gufashanya. Umuntu wese afite ikintu kimuremereye, kimugoye, yumva meyakira mu rushinkomezi, aduze iganza ciwe ahari. Dufashanye, utari muri urafashanya nanje gusengera abo bantu aho bari. Ntitubabwira ngo baze hano imbere, ariko aho bari turifatanya n'imitima yabo. Mana ndakwetse umuntu wese adugije ikiganza. Uyu muntu avuga ati biragoye, ati byarambabaje, ati byarandengeye, ati biragoye, birengeye inkomezi zanje, birengeye ubwenge bwanje. Ndazi Mwami Imana ko ubushobozi bwawe bukwiye kugira ngo ukomeze abanyantege nke. Ndazi ko ijambo ryawe ari inkota y'ubugi habiri, rishikamwo amahano, ritandukanye n'umusokoro. Genda mu byumviro by'uwo muntu, mwaba mukomeze mw'izina rya Yesu Kristo. Taramura ikirere cy'abadayimoni bajafatiye ku bihe, taramura, irukana impwemu mbi zose zaje guhaza, irukana impwemu mbi zose zaje konona ibyumviro by'abantu, irukana mw'izina rya Yesu. Itangiro ryose ryubatse ku buzima bwiwe ritava kuri impwemu yera, mw'izina rya Yesu Kristo. Yihishure muri we Mwami, yihishure muri we, ubushobozi bwawe bugaragare muri we, ubushobozi bwawe bugaragare muri we, mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami urakoze Yesu, turagushimiye Mana, turanezerewe ubwami bwawe, turanezerewe karaktere yawe, turanezerewe Mwami Yesu, ta volonté parfaite. Ibyo ushaka nta kosa riri muri byo, umugambi wawe nta kosa uri muri wo. Ubakiye ku mwanya, ubakiye ku kugomba kwawe, ubakiye ku kuntu ukoze. Mana none habwa icyubahiro, turakunezerewe cyane Mwami, kuko uzoduha guhigendera ku misozi yacu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amashimwe ku ijambo ry'Imana.